none rero turashimiye Imana kubimaze gukoreka byose kandi turahaye kaze n'abashishikara gushika. Twagomba dusome Zaburi 141 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Zaburi turagiye gusoma. Uhoraho ndagutakambiye, tebuka uzahondi. Utega ugutwi ijwi ryanje ninagutakambira. Ugusenga kwanje gushigwa imbere yawe nk'imibavu, n'amaboko yanje kuyatarika kube nk'ikimazi cyo kumugoroba. Imana nishimwe, Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, Imana igira neza bugaca bukira. Turagushimiye Mana ko turi imbere yawe kandi dukoranijwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rero rifise ububasha bwo guhindura n'ivyanse guhinduka. Turagomba umwanya kubana natwe Mwami, turagomba yuko mwemu yera bahano, turagomba yuko umuntu wese yaje hano aronka igisa kimukwiye mw'izina rya Yesu. Turazi yuko Yesu ahashitse ibintu bihinduka. Utugirire neza Mana, uduhezagire. Turagomba kuduhezagira umwanya wose, turawusengeye umwanya wose, tuwushize imbere yawe. Turafashe mbiri ivyoza kudusamaza, turafashe mbiri impwemu mbi zo twinyegezamwo, turanse ivy'abadayimoni. Ariko duhaye kaze abamarayika b'ijuru ngo baganze aha hantu, bagire protokole, bagire sekirite, bigishe umuntu wese abe muri confort spirituel. Turagushimiye kuri kumwe natwe ngo duhezagire mw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana nishimye. Turabonye amajambo Dawidi yavuze. Dawidi yahamagawe akiri muto kandi yari umuntu by'ukuri aciye bugufi, umwungere w'umukuku wase, yama mu gahinga ntiyarazwi namba, ariko Imana yari imuzi kuko niho yamuhamagaye ari. Imana nishimwe cyane. Kandi murazi umwana w'umuhererezi mu muryango kenshi ntaronka ijambo, niyo bashiraho basamuragwa abahererezi bashobora kuba hariyo n'imfura ziriho, kubera bafise bakuruwe bazi byinshi mu muryango bamukurira, baraheza bagashira umutima kuri bo. Ariko Dawidi umuntu w'umwungere mu gahinga, abantu baragiye ngaha baca babibona umwungere ntashaza. Imana ishimwe cyane. Umwungere ntataha no gufungura saa sita, kandi umwungere naho imvura yogwa ntagirante, ntiyugama. Umwungere birashika n'ibirato ntavyambare kuko n'ahantu haca saho kwambara ibirato. Yesu nashimwe. Ariko aho nyene ni Imana yamwiyerekeye. Imana imuha ubushobozi budasanzwe, atangura kugira formation mu gahinga, agwana n'ibikoko biza gusahura iki umukuku kandi akabinesha. Imana nihabwa icubahiro. Rero ijambo fise ngaha no kurondera kumenyana n'Imana. Amen. Yesu nashimwe. Umuntu wese arondere kumenyana n'Imana. Imbere yuko wamenyana n'abantu benshi boshobora kukugirira ikimazi, ariko banza urondere kumenyana n'Imana. Ahantu yarari ntiyarazinanye n'abantu benshi, ariko amaze kumenyana n'Imana abantu benshi baciye bamumenye. Yesu nashimwe. Amaze kwica Goliyati abantu baratohoje ati umuntu yishe Goliyati ninde. Haleluya. Atangura kumenyana, batangura kumumenya, batangura kubona inkomezi ziyo. Dawidi arabantu waba umwami avuye hariya. Imana igusanga hariya nyene, hariya abantu batogusanga, hariya abantu batoguha agaciro, hariya abantu batogushira imbere. Imana ikadwebera, ikaraba umutima wawe, ikagusangayo, ikaguhamagara, ikagukomeza, ikagukuza. Haleluya. Imana nishimye. Aha rero aravuga ngo uhoraho ndagutakambiye, tebuka uzahondi. Urumva uko kumenyana kwa Dawidi n'Imana kugeza avuga ngo tebuka nguzahondi. Yesu nashimye. Biboneka yuko imigenderanire Dawidi yari afitanye n'Imana yari miremire cyane, bari baramenyanye. Imana nihabwa icubahiro. Haraho umuntu ashika mu kibazo kanaka
cyangwa agashika mwigeragezwa mugabo ukabona yuko adashize Imana imbere namba, ariko ukabona atanguye kurondera uburyo yova mu ivyo bibazo, akarondera inshuti, akarondera abagenzi cyangwa ubundi buryo, ariko hana habari kurondera Imana. Kubera ko Imana ntiri hafi yiwe, ntaravugana nayo, ntiramumenya, nawe nyene ntarayimenya, n'ijwi ry'Imana ntiyo ritahura. Imana itugirire neza. Bakundwa bene data muri hano, urondere kumenyana n'Imana, ivyo byonyene birahagije. Imana ibahezagire kandi bahumugisha. Tugomba rero tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tugomba gusenga. Nsabe hariya umukozi w'Imana Focus ashike hano asengere mu mwanya, asengere n'umukozi w'Imana, duce tumuha kaze ashishikare. Kaze, Yesu aguhezagire. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina ry'umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo akaba umucunguzi wacu. Tunezererewe muri kino kibanza Mana watoranije uyu munsi ngo tuhabe, kandi tuje ngaha kugira tuhumvire ivy'ijuru, kugira ngo aya majambo avugirwa ngaha ahindure ubugingo bwacu Mana yo mu ijuru. Twitegure tugukorere tukiri mu isi, uduhe inguvu n'inkomezi Imana, kandi tugukorere utwemera, hanyuma amaherezo yacu azoba yo gushika mu bwami bwo mu ijuru. Turasengeye umukozi wawe Mana agira ahagarare ngaha, umuhagararemwe umuhagarikire, akoreshwe n'Imana, imitima yacu Mana yo mu ijuru ice bugufi yakira ijambo ryawe, kandi iri jambo ridushikana ahantu heza twuzura n'Imana. Uzoba ukoze ubidukorere, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amina.